Bamwe baravuga ko amutwaye ku mvo z'uko yamuteye inda, abandi bakavuga nti ni ivy'abantu basanzwe babesha, abandi bakavuga nti uyu mwana baramubeshera, umwana we nyine ubwo yavuze nti none ko ntaravyara iyo nda muguma munyegeriza irihe. Uyu mukunzi naramukunze bivuye ku mutima, nifuza ko twobana nkuko nawe yabisavye, nanje ndabimwemera kuko ndakuze narejeje amashuri. Ayo n'amajambo yavuzwe na Vestine, ariko uno munsi Vestine akaba yagize isabukuru muri iyi minsi, akaba yagize isabukuru idasanzwe ko mubibona hano ku masanamu yakora cano hejuru, aho yashoboye kubereka ko afise isabukuru kuri we, ariko isabukuru yiwe ikaba ivugishije abantu benshi cyane, aho bivugwa yuko isabukuru wigeze mu yindi look idasanzwe. Musanzwe muzi ko hano mu Burundi bwacu tufise ukwemera kwa madini, ndetse no mu bindi bihugu bafise ukwemera kwa madini. Vestine bikaba vyavuga ko yarasanzwe ari mu rusengero rutemererwa gusuka, asanzwe barizwa mu rusengero rutemererwa kuja mu bintu bijanye n'ivyisi, cyane cyane ibintu bijanye no gusuka canke iki. Nyuma yaho rero muri Vestine bimaze kumenyekana ko agiye kuba kugwiwe mu rusengero asanzwe asengeramo rwa ADPR mu Rwanda, bavuye bamuhagarika kubwo imvo zitamenyekanye. Imvo za mbere biravugwa yuko yatwawe n'umuntu badasangiye idini, ariko urukundo mukamuzi ko rudacagura iki canke kiriya. Haravuzwe amajambo menshi cyane kuri Vestine, avugwa yuko ashobora kuba yarongowe kubera ko afise inda. Iriwe canke maramutse bakunzi bacu ba Best Front TV, bakunzi bacu mwama mudahengeshanya kudukurikira kuri Best Front TV, nkunda ndabaramutse ndabaha ikaze hani wacu kuri Best Front TV. Isho boy MC Dilanejo bakutuwa jasho the number one swagger station in our country from Rosby City. Duherukana kera tugiye kuyaga exclusive idasanzwe, inkuru ikira bica hirya no hino ku muririmbyi wa gospel mwakunze cyane, ndetse twese twakunze yagera duha ibintu bidasanzwe cyane by'umunezero hirya no hino mu ndirimbo mpimbaza mana. Ubona we si wundi ni Vestine na Dorcas. Muzi ko ari bamwe mu bana bashoboye kuba bakina, novuga ko bashoboye kuba baryohera industry idasanzwe y'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko baruka no kuza iwacu mu Burundi, aho bakoze ibidasanzwe mu giteramo cabo cabereye hakuno mu Burundi, naho hagi haraba amabara bamwe barako kugaruka ama account yabo bivuye ku ma copyright sticker twatewe na Irene, ariko bikaba bidabuza ko exclusive yibaye dushobora kuyisangiza mwebwe mwese musanzwe mudukurikirana mukishijana kuri Best Front TV yacu ariyo yanyu. Isho boy MC Dilanejo kuna bivuze twamatuha exclusive the number one our country, bikabana yabisa neza cyane, aho no mustigiye kuba exclusive news idasanzwe. Musanzwe muzi ko Vestine avukana no witwa Dorcas. Vestine nawe akaba yaruka kugira ubukwe, aho yatwawe n'umugabo ava mu gihugu ca Burkina Faso. Mukamunzi rero ko umugabo yamutwaye ari mu billionaire, bikaba byagiye biravugwa. Bamwe baravuga ko amutwaye ku mvo z'uko yamuteye inda, abandi bakavuga nti ni ivy'abantu basanzwe babesha, abandi bakavuga nti uyu mwana baramubeshera, umwana we nyine ubwo yavuze nti none ko ntaravyara iyo nda muguma munyegeriza irihe. Uyu mukunzi naramukunze bivuye ku mutima, nifuza ko twobana nkuko nawe yabisavye, nanje ndabimwemera kuko ndakuze narejeje amashuri. Ayo n'amajambo yavuzwe na Vestine, ariko uno munsi Vestine akaba yagize isabukuru muri iyi minsi, akaba yagize isabukuru idasanzwe ko mubibona hano ku masanamu yakora cano hejuru, aho yashoboye kubereka ko afise isabukuru kuri we, ariko isabukuru yiwe ikaba ivugishije abantu benshi cyane, aho bivugwa yuko isabukuru wigeze mu yindi look idasanzwe. Musanzwe muzi ko hano mu Burundi bwacu tufise ukwemera kwa madini, ndetse no mu bindi bihugu bafise ukwemera kwa madini. Vestine bikaba vyavuga ko yarasanzwe ari mu rusengero rutemererwa gusuka, asanzwe barizwa mu rusengero rutemererwa kuja mu bintu bijanye n'ivyisi, cyane cyane ibintu bijanye no gusuka canke iki. Nyuma yaho rero muri Vestine bimaze kumenyekana ko agiye kuba kugwiwe mu rusengero asanzwe asengeramo rwa ADPR mu Rwanda, bavuye bamuhagarika kubwo imvo zitamenyekanye. Imvo za mbere biravugwa yuko yatwawe n'umuntu badasangiye idini, ariko urukundo mukamuzi ko rudacagura iki canke kiriya. Haravuzwe amajambo menshi cyane kuri Vestine, avugwa yuko ashobora kuba yarongowe kubera ko afise inda, ariko bikaba bitabaye ukuri. Twasanze atari ukuri, ahubwo ari by'abantu bagomba kwiremera
bwabo. Ubugira kabiri Vestine akaba yagiye kugaragara mu ishusho ridasanzwe nyuma yahagize ubukwe, yagaragaye afise amameshi mu mutwe. Bikaba rero byavugishije abantu batari bake, bikaba vyateye induru cyane bivuye ku mvo z'uko idini yarasanzwe asengeramwo ritemera amameshi mu mutwe. Ni Vestine rero inyuma yaho muri Vestine umenyekanye yuko agiye kubaka ugwiwe mu rusengero asanzwe asengeramwo, bamuhagaritse kumva zitagiye kumenyekana, ariko icemeza ko yahagaritswe nuko bumuririmbye Vestine afise ibisuko mu mutwe nkuko mubibona hano ku mafoto. Iryo shengero naryo rikaba ritemera abayoboke baryo gushiramo ibisuko mu mutwe. Bikabandanye rero byavuzwe yuko umugabo wiwe kuva bamaze kurushinga yaramubajije mbega kubera iki udasuka. Vestine aramubwira ati twebwe iwacu ntibabyemera, ariko uko wanyitwariye ni wewe muntu wanje, ni wewe muntu numvira, reka dukore nkuko ubinsabye. Umugabo yamusabye ko ashobora kwisukisha. Ibyo rero bikaba byagiye gutuma Vestine bamutenga mu rusengero yarasanzwe asengeramo kumva zuko yashoboye gusuka. Akaba ari inkuru y'ikiratroninga cyane, aho muvyeyi ariko arabazwa ibibazo bitari bike kuri Vestine, bakamaza ati mbega umwana wawe kubera iki wemeye ko umwana wawe akagwa kandi uzi neza yuko mu rusengero iwacu ivyo bitemewe. Umuvyeyi akavuga ati umwana wanje yarakuze yarashimye, mu gihe rero umwana wanje yakuze agashima sinshobora kumufata ngo nuko imyemerere y'idini itavyemera. Muri muntu wese afite uburenganzira bwo gufata ingingo ku kintu cyose aba yifuza. Amwe mu majambo rero yagiye aragaruka, byagiye biravugwa mbega indirimbo ziwe mpayagize amana ubwo ntagiye kuziheba kuva harongora n'umugabo w'umunyamahanga. Akaba ari inkuru tugiye kubatoreza kugeza isanga turamenya mbega Vestine na Dorcas bagiye kubandanya bakora collaboration ko bamaze gutandukana, mbega indirimbo zabo bahora bakora zigiye kubandanya canke bagiye guhagarika kugira ngo dushobore kumenya exclusive news idasanzwe. Ishoboye msidiranije nko vyama tubaha exclusive idasanzwe. Unye Vestine akaba barizwa mu gihugu ca Burkina Faso, bene umukunzi wo mu billionaire, umukunzi bikavuga ko ari umuntu afite amafaranga menshi cyane, bamwe bikavuga ko yakurikiye amafaranga, abandi bakavuga ko yagiye kubera afise inda, ariko kuri dufise umuco dufise gushikisa nuko Vestine atagiye afise imbanyi, ahubwo yagiye kubwuko yaramukunda kandi yari yamusabye ko babana hama biragenda neza. Hari abatubajije mbega Vestine arati kuvuga ikinya Burkina Faso. Burkina Faso avuga ururimi rwabo ndetse bakavuga n'igifaransa. Twizere ko bankigishije kuko nta wobana n'umuntu baganira ururimi batumvikana. For the first time nashobora ugasanga bavugana n'icongereza, ugasanga bimeze neza, biragenda neza, ibintu biri bon sana. Turabakunda cyane mwebwe mwese mudanye cyane dukurikirana kuri Best Friend TV. Akaba ari makuru tubafitiye ya Vestine, aho bivugwa yuko kuri we atakibarizwa mu mudiho wa gospel, mugabo twaba dufise umuco wuko yamaze gutengwa mu rusengero rwabo, ndetse ubunye umwana w'umwigeme agiye kwidagadura bidasanzwe narijya yuko atakibarizwa mu gihugu ciwe cy'amavukiro, igihugu cy'u Rwanda. Tubandanye tubasanga izindi nkuru idasanzwe, tubashimira mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikana kuri Best Friend TV. Mara kumwe na MC Edilnejo wakutuwajasha the #1 swagger station in our country from Mosby City. Turabakunda cyane. God bless. Ciao ciao.